Majambere Musafiri batazira Moses, Ndayikengurukiye Deo batazira Kotinga, Minani Lieve, Bizimana Abdul batazira Rayani, batazira Rayani, Miburo Elias batazira Abu, Mwamba Emir batazira Gabi, Adjudant de Police Bonimpa Mohamed, uyu ni Nyamiramabi akiri mu rwego rw'Inyamiramabi, Wingabire Ramazani batazira Nyoka, hamwe na Ndayisenga Olivier. N'umugwi w'abantu 9 urongowe n'uyu Majambere Musafiri batazira Moses. Uyu rero akaba ari umugwi wafashwe inyuma y'amatohoza yimbitse yakozwe n'abajejwe umutekano, bakaba bagirizwa ububisha bwinshi burimwo bwo kwiba bakoresheje ibigwanisho bicira umuriro no guhindura impapuro zisanzwe zibaranga bariko barakora ubwo bubisha nyene. Intandaro ya vyose rero kugira uyu mugwi ufatwe ni bwa bubisha muzi bwakorerwa kw'isengero nkuru y'abakatolika hariya mu ntara y'Ingozi, hari igenekerezo rya 17 muri uku kwezi kwa Munyonyo uyu mwaka wa 2022, aho muri iryo joro uyu mugwi w'aba babisha bagenda batera aho kw'iyo sengero nkuru, babanza kugandagura umunyezamu, hanyuma babona kwinjira, binjira mu isengero bazi yuko ngo bagiye kuyora imperezwa, hanyuma barahiba n'ibintu bitari bike by'ibikoresho byo mu isengero. Ibyo bene kwibwa babwiye abajijwe amatohoza ni icuma kiduza amajwi kimwe, icuma gikorana n'ico bita mixer, iradiyo niniya ziriya bakunze kwita sabufu, bateri imwe, udutambara 4 bakoresha mu isengero, baratwaye n'amafaranga ashika 57,000 n'imivinyu yo basanzwe bakoresha hajya mu isengero, bagiye bayinyoye. Hanyuma rero baciye muri iryo joro nyene baje gukora iryo bara, uwo munyezamu mu gihe yariko aratabaza ko minduru, niho umwe muri bo yaciye amukubita amwica, amugandagura, amukubise icuma basanzwe bakoresha mu kumena inzugi. Muri iryo joro rero baje gukora iryo bara, baciye bagenda mu hoteli yo mu Kayanza, ari naho bahavuye bafatirwa. Bafatanywe rero bimwe muri ibi bari bivye, kuko hari igice byaza byamaze gushika biriko biragurishwa ngaho i Bujumbura kugira ngo baronderemo amafaranga mbere yo kuriha niyo hoteli bahavuye baja. Bafatanywe rero inkoho ya Kalashnikov n'ibikono vy'amasasu 2 vyuzuye. Barafatanwa imipanga 2, barafatanwa n'imodoka zibakunze kwita Probox IA 8286, barafatanwa n'imparata 2 z'imodoka, imwe G 9919 A n'iyindi C 9065 A. Izi mparati rero zikaba arizo bahora bakoresha ku zindi ku modoka yindi yari isanzwe imbere y'iko iraronderwa n'abajejwe umutekano, bakoresha mu gukora ububisha butandukanye tuza guhava tubagira ku muriri, bakoreye cyane cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Barafatanywe kandi n'imfunguruzo 4 za magendo bahora bakoresha mu kwiba, barafatanwa n'itoshi 2 hamwe n'impuzu y'igisirikare. Aba rero ibafatanywe baravyemeye kandi baranasigura ko ububisha ari bo babukoze,
mu bisanzwe nubwo ububisha babukoze ku itariki 17 bari bavuye ngaha mu gisagara ca Bujumbura itariki 15 z'uku kwezi nyene kwa 11 baduze badafise intumbero yo kuja gukora ububisha hajya kuri iriya sengero nkuru. Bari basanzwe baduze bagiye kwiba ku rundi rushengero bita Sekabu Kayanza. Abazi mu Kayanza mu rusengero ruri inyuma y'ibanki bita BCB. Mu bisanzwe niho bari bagiye kwiba. Hanyuma rero kubera bashikiye mu Ngozi, mu nyuma baravayo baraza ngaho mu Kayanza, igitorongo cavuye kibaherana. Kubera bamwe bavuka hari abashavuga ati reka tugende mu isengero, hari ahantu babika imperezwa hasengera abantu benshi kuri katedra, ku isengero nkuru katedral, niho dushobora kuronka imperezwa amafaranga duca dushobora kuguramo igitoro kugira bace babandanya kuja gukora ubwo bundi bubisha bari bateguye ngaho mu Kayanza. Niho rero bashitse aho ku isengero nkuru baca bakora ubwo bubisha, mu nyuma baratinda barafatwa. Aba rero bamaze gufatwa, amatohoza yaciye asanga aribo bagirizwa ubundi bubisha bwinshi cyane bushika kuri ibyaha 11 na kimwe bamaze gukorera ngaha, bigizwe nyene n'ubwo busuma hakoreshejwe ibigwanisho bicira umuriro. Ubusuma bwa mbere bakoze muribuka ubusuma bwakorewe mu Kinama, aho bivye amafaranga ashika ibihumbi 150 n'amatelefone aya ngendana. Bayivye abibwe bari basanzwe bari mu modoka izi bakunda kwita utazira Arion. Ni hamwe bahejije kwiba iyo modoka bace barasipine kugira ngo uwahejije kwibwa ntabandanya bakurikirana. Mugira muravyibuka hari ngaha mu Kinama ca Bujumbura. Ubusuma bwa kabiri babukoze mu Ngagara, aho bivye televiziyo na radio Sabufa, baca barahiba n'inkoho, kandi iyo nkoho niyo bahejeje baca babandanya bakoresha no mu bundi bugizi ububisha bagiye barakora mu nyuma. Ubusuma bwa gatatu babukoze mu mwaka muri uku kwezi nyene kwa 11 2022, aho bivye mu kabare kari hafi ya stade, kugira ngo mwarakurikiranye. Aho naho bari mu modoka yari ifise ya mparati ya G9919A. Hanyuma ngaho bahivye amatelefone 3 ngendanwa. Ubusuma bugira kane babukoze ku mukongomani aba muri Rohero, kuri kukabarabara bita Mwaro, Avenue Mwaro. Uwo bamutwaye televiziyo, bamutwara ni radio zibiri za Sabufa. Uwo yitwa Karim. Aho hari ku rugo rwitwa Karim, asanzwe bava mu Kayanza. Ubusuma bugira gatanu bivye imodoka ku mukongomani asanzwe aba mu Kabondo, haraciye amezi 2. Ubusuma bugira gatandatu bwabereye hajya hafi ya station Interpetrol iri haruhande ya Brasserie. Aha bahivye imiliyoni 12 z'amarundi. Ubusuma bugira ndwi n'ubusuma bw'imiliyoni 30 z'amarundi, bwibwe kuri kabarabara bita Bicor mu gisagara hagati, Avenue Bicor mu gisagara hagati ca Bujumbura, aho abantu bakunze kwita ku mafi. Ngaha mbere basize baboshe umunyezamu, kandi bari bafise naho nyene n'inkoho. Ubusuma bugira 8 ni bwakozwe mu mwaka wa 2016 itariki 24 z'ukwezi kw'icumi, aho imodoka yishira hamwe Otebe yibwa. Imodoka yari ifise imparati C 49, yari ifise imparati C 491 AJB. Imodoka rero niho bayiba. Ubusuma bugira 9
n'ubwagiriwe uwitwa Nsengiyumva Edouard aho yibwe inshuro zibiri zose. Ubwa mbere yibwe imiliyoni 9,800 vy'amarundi, ubwa kabiri yibwa imiliyoni 6 z'amarundi n'amatelefone. Ubusuma bugira 10 bwakorewe uwitwa Kakozi Papi aho ubu nawe yibwe hari mu kwezi kw'icumi guheze, yibwe n'abantu bashika kuri 5 bari bitwaje ibigwanisho. Bakaba bari bafise n'inkoho n'imipanga n'icuma bita umungwaro. Aha ngaha bahivye televiziyo, barahiba radio bakunze kwita sabufa, barahiba na stabilisateur, bahiba n'ibirato imyambaro ishika kuri 6, barahiba n'amafaranga 350, amashuka n'andi mafaranga 500 vy'amarundi. Baratwara n'udusakoshi tw'abafasoni twari tuhari ku mubanyi w'uyu Kakozi Papi. Ubusuma bugira 11 nubwabaye itariki 24 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka nyene, aho hibwe hari mu kabare, muravyibuka, kari muri Rohero ya kabiri, kukabarabara bita Mwaro, Avenue Mwaro. Ngaha bateye mu kabare bariba ibintu abantu bari bafise nk'abo abafasoni bitwa Akimana Belize na Sabimana Belize. Bari mu bibwe amatelefone n'amafaranga bari bafise. Murabona rero yuko uyu mugwi ari umugwi wamaze kugira ububisha bwo kwiba bakoresheje ibigwanisho akazi. Nivyo basanzwe bakora kandi baranavyemerera. Rero barafashwe kandi dosiye yabo iriko irahera kugira bace babirungikira ubutungane kugira ngo buheze bukore akazi kabo. Urwego rw'inyamiramabi rugasubira gusaba kandi ko bene aba babisha baba bafashwe, ivyemezo bikaba bihari bitomoye, biba bakoresheje inkoho, ko batosubira guca barekugwa inyuma y'umwanya mutoyi, kuko barekuwe baca bagaruka gukora vya bindi nyene. Kandi noneho bisanzwe bizwi yuko n'abahora bagirirwa ikigongwe bene aba bantu biba bakoresheje inkoho, ibigwanisho bicira umuriro, bari abantu bakora amabi yo gufata ku nguvu abigeme n'ibindi vyaha bikomakomeye, aba bataba barimwo. Biratangaza rero ko abatarimwo aribo ahubwo uzubona nyuma y'umwanya mutoyi cyane barekuwe bagaca basubira gukora ububisha nk'ubu. Ico twokongerako nuko muri uno mugwi murabona ko harimwo umunyamiramabi asanzwe akiri ku kazi, igisongerezi munyamiramabi. Uyu rero yafashwe ni muri bwa bubisha navuga bw'imodoka yibwe muri hotel. Yari yanafashwe hariya arafungirwa hari Ngozi. Amatohoza yakozwe ngaha yerekana ko yavuye we warekugwa arezwa atanze igiturire c'imiliyoni zishika kuri 3. Amatohoza ngaha barabitohoje ko basanga nuko niko biri. Nico gituma n'uno munsi asubiye gufatirwa kandi muri uno mugwi, tugira kandi dusubiye tumurungikira ubutungane. Twizere yuko buzoca bukorera kuri aya matohoza yandi mashasha kugira ngo kiriya caha kijanye na buriya busuma bwari bwakozwe kiriya modoka ya OTB gitohozwe ko neza, bene kubukora koko aribo baba twafashe babe aribo bahanwa, hanyuma abashobora kuba bari barafashwe nkumbure ataribo kuko ataruhara ruboneka dufatiye ku matohoza yakorewe ngaha nabo baheze batunganiriza.